kiye gihe ama critères yari menshi yari kutaba en couple kutagira je me suis dit oh bon hagia célibataire ou bien kubona n'uwo mukundana c'est normal murashobora kubonana mwihishije of course ndibaza donc les trucs zo gupostana genre deno chameba just nibaze yuko byo bari vyiza n'ikindi kintu ashobora no gutwara inda umugambi wanje wari uwo gufasha les jeunes bari mu madrogue amadrogue nari nakoreye ko cyane yari boost kuko naragize ubushakashatsi mbona yuko boost ni kiyabiramutwe kiriko kirica cyane ugwaruka rw'u Burundi muri kino gihe kandi gifise ingaruka mbi nyinshi cyane jewe imbere yuko ndabijamwo vya Miss nari nasenze ndabwira Imana ati Imana ubugombe bwawe nibwo buzoba donc j'étais prête ikintu cyose gishobora kuba ariko aussi ntivyigeze binci intege vraiment ntivyigeze binci intege I was ready umva nari numva ndyohewe même si ntaza gutogwa comme Miss kuko navuga ati umugambi wanje ntuzohagarara nzobandanye rero urumva nkacanza ndaho umwanya cyane kuri ama commentaire nkaba blessé ku mutima nkababara baragira ama commentaire ameze nabi bikiniki bakavuga ibi ngo nako niki nkumva ndababeye cyane ariko uyu mwaka ndavyinsuye kandi kuvyinjiramo en fait nari numva umengo ndabimenyereye. Hey la famille Bujayi TV, la famille Entertainment, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Comme vous avez menyere kuri Mike mukomanda na Monica behind the camera ni CK the professional. Bon, no musti musagara cha Bujumbura donc aho benshi asanzwe bazi kuri Pacha turi kumwe n'umu shitsi mutumira witeka nk'umusanze mu mubizi mbafise buri gihe mbafise mutumira witeka Bujayi yamayakira abatumira witeka. God over everything amendika kurikira. Davina and the mic behind the camera CK the professional. Elsie Mwiriwe Nisa by the way. Elsa sorry ni hands urakomeye ariko ego na mahoro kuvuga witonze niko bakwigisha muri Miss Burundi cyangwa niko usanzwe meze byose birimo. Bon quoi tatuzi twibwire donc tubwiye Elsa wariwe donc aho yize donc byose nitwa Elsa Nzambimana mfise imyaka 23 hama niga kuri Summit International University umwaka wa gatatu ama nkaba ndi muri mfise niga faculté monitoring and evaluation mon gifaransa suivi évaluation des projets quand même et bon Elsa kuri wewe Miss Burundi niki Miss Burundi niyo image uha Miss Burundi kugira ngo urinde uvuga ati ndagiye kwiyandikisha ufate courage ubwo ati ndagiye kwiyandikisha muri Miss Burundi kandi tuzi neza yuko haheze hafi imyaka 4 Miss Burundi yarahagaritswe. Mbere na mbere gomba kwanza definise je uko mbona umumiss ategerezwa kuba ari umumiss n'umwigeme ategerezwa kuba afise c'est une fille ou bien il y a une fille ategerezwa kuba afise les qualités d'une femme donc la beauté, l'élégance, l'intelligence, la générosité. Kandi ategerezwa kuba ari umu ambassadrice ategerezwa kuba ari à l'écoute y'abandi donc yumviriza abandi kandi ashobora kugira icyo afashije abandi ego kandi afise n'ubuntu kwicisha bugufi hama ico novuga Miss umugambi wa Miss Burundi kuri jewe ico mbona waje kugira ngo ni nk'inzira kumwigeme kugira ngo ashobore gushikana ivyiyumviro vyiwe donc umugambi wiwe ashobore kuwushikiriza hama awushire mu ngiro donc ni nk'inzira yo gushobora gushira mu ngiro hajya hose yabari karandika imigambi yiwe yakusha mu ngiro hama kandi akaba ari n'umugambi ushobora gufasha atari abigeme gusa canke abagore ako umugambi ushobora gufasha igihugu cyose muri rusange donc ni muserukizi aserukira abandi ego
Bon ko wavuze yuko Miss Burundi ariho donc ijamwo umukobwa w'umuserukizi muri resume kuko umuserukizi aserukira abandi twibutse projet wari ufise hanyuma idée ya projet yaje iva he hanyuma comme bitashobotse ko uba mu togo nka Miss Burundi uko biri kose wagiye muvuga ati ntegezwa kubikora ntegezwa ari ikintu mbona kibura est-ce que urakonta kandi gusaba kubandanya iyo projet canke wacu bihagarika? Murakoze hama imbere kwanza yuko nishije kibazo donc nibutse ko nari nishuye ntari bwaheze neza kwishura donc vu ko byari bimaze igihe bitaba jewe ego ni image bon je novuga kuri jewe novuga ko yari image mbi ku gihugu du moins kuko abantu benshi baragize ko ama commentaire iki ariko nabonye ncambona yuko rero ko bisubiye kugaruka ni ikintu ciza cyane kizosubira kugarukana image y'u Burundi no kuvuga ngo abakobwa bazoshobora guserukira u Burundi bakavuga ati reka twiyemere tugende duserukire u Burundi bwacu nabona ari ikintu ciza cyane ndavuga ati yego peu importe igihe byaramaze bitaba jewe ubonye ndumva yuko suis prête yo gusubira kandi kugenda kugira ngo kuko ahanini nari nifuza donc kubona jewe nshobora guserukira donc abandi bose guserukira Burundi mu yandi makungu guhama ntiyeze mwamumbajira ati mwamushobora kumbaza narimbajije ati donc uko biri kose wavuze yuko umukobwa muri Miss Burundi ari umuserukizi ambassadrice abaserukira abandi donc hari ukare twari kumwe yambwiye ati ko abari voix de sans voix bavyumva avugira abandi adashobora kuvugira donc uko biri kose warabonye hariho manque hari ikintu kibura kuvuga ati reka jewe donc muri Miss Burundi harimo sponsor nje gukora ya projet runaka twibutse projet twibutse na idée ya projet aho yavuye hama utubwiye ko ukibandanya canke ya ego umugambi wanje wari wo gufasha les jeunes bari mu madrogue amadrogue nari nakoreye ko cyane yari boost kuko naragize ubushakashatsi mbona yuko boost ni kiyawiramutwe kiriko kirica cyane ugwaruka rw'u Burundi muri kino gihe kandi gifise ingaruka mbi nyinshi cyane ku magara y'umuntu uretse no ku magara y'umuntu gusa ku gisata c'ubutunzi c'u Burundi no ku gihugu mu kibano umva ni ikintu kibi cyane tuma hama uwo mugambi nawe sanzwe ndawufise kuva umwaka uheze kuko nari nitoje muri Miss Burundi umwaka uheze ntivyashoboka ntivyakunda ko bibandanya hama l'idée aho yavuye nuko umwe mu bo tuvukana ubu ndashima Imana yuko byarakunze arabivamo ataragera ku rwego nk'urw'abandi noba naragendereye bagezeko yaranyoye ibiraramutwe ndabona ukuntu ari kigeragezo muri famille ndabona ukuntu aruhishije abavyeyi banje barushe bababaye cyane ndabibona yuko no muri communauté donc quartier nabamwo abandi bana amashure barahevye basigaye basa nabi n'abantu bateye ubwoba donc nukibamenya abaribo ntangura kumva umengo umutwaro ndawufise muri jewe kuko urumva carabaye nk'igisebe ku mutima wanje ko navuga ati no sishobora kwemera ko umutoyi wanje apfa uko onye ndavuga ati uyu mugambi rero wo gufasha urugwaruka donc gufasha les jeunes bagashobora kuva muri ivyo biyaramutwe ngerageje no kugendera n'andi ma association babikora donc ndabona yuko vy'ukuri même si ateri donc ni ibintu bisaba uburyo bwinshi iki kandi urumva ko ngaha mu gihugu tutararonka ikigo bisanzwe kijejwe donc centre de désintoxication bisanzwe ijejwe gukurikirana abo bana ndabona yuko turabitse tusikataye iriho ariko igihugu ego hariho ikintu kinini yakiriko kirakora n'ubabandanya bakora n'ukuri ndashimiye cyane effort bariko baragira
ariko ndabona yuko aussi les jeunes turafite influence niniya cyane mu gufasha abo bandi abo ba jeunes kuko urumva hari ukuntu nyene utoshobora gushikira bose ariko ugakora ibyo ushoboye donc ndavuga ati kamfate iyi projet yo gufasha donc kugira ngo dushobore kuba twofasha abo dushoboye kugira ngo bashobore kubivamo kandi si birakunda uko nubundi sanzwe ndabikoramwo hariho centre d'accompagnement iri Nyabugete naragendereye aba jeunes batari bake narababaye cyane kuko ubuzima bwabo bwarahindutse n'abantu ubona yuko bari bafise ubuzima bwiza kera bari basa neza ariko barahindutse bamera nk'abandi bantu nsanzwe ndabikoramo ndabizi ukuntu bimeze kandi ndabona yuko by'ukuri n'inguvu ziwanje nshize hamwe n'abandi n'urundi rwaruka yuko tuzobishobora bizokunda yego yari uwo mugambi wanje mu minsi yose wabaye muri Miss Burundi mwabanye muravuga 28 matanga muri 29 mwaravamo 28 gusiga muri 28 hanyuma mwamaranye ikintu c'amezi abiri atatu gutyo atatu abura ni igiki wize muri Miss Burundi ni igiki wabonye igishusha muri Miss Burundi ego ndabizi nta Miss Burundi yindi wari bwabemwo yindi ngo ubone uko bimeze ni ikihe kintu washimye muri Miss Burundi ya 2021? Merci beaucoup kuri question hama imbere ya byose nova nomanza kwanza nkashimira aba coach banje donc bacu coach Gislain Jean-Michel Anaïs Sheila Ayman bose nova no bashimira cyane ko barakoze igikorwa kidasanzwe kuri twebwe muri Miss Burundi kiya gihe cyose turi kumwe n'abajya abakobwa 28 narize cyane kubana neza n'abandi donc kubana neza n'abandi ni kuvuga ngo hariho ibyo twize donc développement personnel baratwigisha ukuntu ushobora kugera umuntu comportement ziwe donc ni kuvuga kumenya kubana neza n'umuntu hama narize aussi kwicisha bugufi kwicisha bugufi muri vyose hama ndiga no kumva yuko ndashoboye imigambi yanje ivyo mfise ivyo nshoboye gusangiza abandi donc sinishire hasi ariko numve ko nshoboye vy'ukuri ntiwashoboye kugira amahirwe yo kubandanya Jean kube Miss Burundi bwa uko biri kose bajya abakobwa bose bahari donc tubafata nka Miss Burundi kuko ama projet yanyu yose mwari bwacu y'ubwenge ama projet yanyu yose yarakenewe nihe yindi migambi ufitiye projet yawe même si utashoboye kubandanya na Miss Burundi hoho ufise projet ufise des sponsors si t'en as pas urazikeneye pour kubandanya na projet wari ufise? Ok, merci. Bon, novuga imbere ya byose ico novuga igihe nabona yuko ntatowe bon jewe imbere yuko ndabijamwo vya Miss nari nasenze ndabwira Imana ati Imana ubugombe bwawe nibwo buzoba donc j'étais prête ikintu cyose gishobora kuba ariko aussi ntivyigeze binci intege vraiment ntivyigeze binci intege I was ready umva nari numva ndyohewe même si ntaza gutogwa comme Miss kuko navuga ati umugambi wanje ntuzohagarara nzobandanye uko biri kose kandi ndazi yuko Imana izobana nanje muri vyose so hama rero inyuma yaho narabonye ikiganza c'Imana narashoboye kuronka abantu bazoshobora kunshigikira mu mugambi wanje mais aussi sinovuga ngo nta yandi ma sponsor noba nkeneye si ndayakeneye kuko urumva uyu mugambi wanje ni kintu gisaba uburyo bwinshi ni kintu duma utegerezwa kuba donc gitegerezwa gukorwa uko ubugikeneye kuko urumva ni kintu gisauva l'humanité ikintu gisauva les jeunes
yego kandi gishobora kuba gifise n'uruhara runini ku gihugu cacu c'u Burundi kuko turabizi neza yuko ugwaruka ari go Burundi bwejo kandi ugwaruka turafise uruhara runini ku iterambere ryacu iterambere ry'igihugu cacu donc kuvuga yuko nivyo bon nk'umuntu uvuga ati nk'umuntu kwita influencer canke idisho ry'uwundi mugitangura amafoto ya mbere wavuze you are ready for everything then genre umunsi wa mbere mwifoto ry'amafoto genre akaba publié et then amakommentaire yahabaye ndazi warayabonye wiyumvise gute genre ko ndazi hari abantu twavuganye muri bo bakambwira Davina nukuri nuvumenga genre no bivamwo donc babaye découragé ntibigeze badécouragé ibivaye n'amakommentaire n'amacritique yahabaye kijya gihe Davis no kubesha umwaka uheze kubera ko nari nitoje muri Miss Burundi niryo rya mbere nari ndavyinjiyemo en fait sinovuga ngo ukiya gihungu buri umustar no ntubura umustar cyane ariko at least ubukurikirwa n'abantu rero urumva nkacanza ndaho umwanya cyane kuri amakommentaire nkaba blessé ku mutima nkababara baragira amakommentaire ameze nabi bikiniki bakavuga ibi ngo nonako noniki nkumva ndababaye cyane ariko uyu mwaka ndavyinsuye kandi kuvyinjiramo en fait nari numva umengo ndabimenyereye hari abantu bagira nti ntituzinanye abantu bo kuri Facebook je ndabazi abantu ntibanzi kubera ikino babazwa n'amakommentaire yabo kandi jewe ubwanje ndiyiza ukonsa ndiyiza ukomeze akwa bon yo kubabara kubera amakommentaire yabo so ajya amakommentaire bagize of course narayabonye ariko naguma ntwenga nta n'ikindi kintu nakora naratwenga gusa kwa navuga ati wow aba bantu bakora duta ku mwanya wow biratesa biraryoshe vraiment so sinigeze mba Jena Chandira comment ça a été à la maison maze kumenyesha ko donc ugiye kwiyandikisha muri Miss bon abavyeyi batandukanye peut-être jaba ndashaka kuvyakira abaho ntibavyakira comment ça a été à la maison comment ça a été à la famille donc dans la famille les critiques zamaho amacritique yarahabaye baravuga ati ubwo mubisubiremo bizoca kandi bisura gupfa none bikura tumwanya wawe kwe kutumandanya na projet yawe usanzwe ufise kubera iki kwa baravuga ibintu byinshi ariko no ndabagira ati no we never know reka sure kandi ntante iyo chance hama ndabukuntu bizogenda ariko sino kuvyereke abavyeyi banje bavyakiriye neza cyane neza aravyakiriye neza baranshigikiye barambwira ati courage genda gerageze ego uko byakene bon ubundi donc muri société genre baravuga byinshi kandi kiye gihe amacritere yari menshi yari kutaba en couple kutagira je me suis dit oh bon hagia célibataire ou bien bon en fait ukuntu babi information batanze hari ukuntu abantu bace bayiyumvira ukundi sino ntibari bavyanse ko umuntu ashobora kuja en couple ariko ico bakwigisha nukushobora kwireserva kuko hari ibintu ubu ko ruri en couple donc usanga udushobora gukora uri muri Miss Burundi kuko urumva deja ubukurikirwa n'abantu benshi kandi ushaka guserukira abandi urumva rero hari ibintu nyene urumva bataba bakeneye yuko uzuragaragaza du sino kubona n'uwo mukundana c'est normal murashobora kubonana mwihishije of course ndibaza donc les trucs zo gupostana genre deno chameba juste nibaze yuko byo bari vyiza kuko urumva ya de media ngaho mundi kandi bacaratangura gukurikirana umuntu cyane muri Miss Burundi gasi zo guposta uwo dukundana non en fait nje ariko nasanze ico ari ikintu ciza kuko urumva le type wiwawe aca tutangura gukurikirana cyane numva bacatangura baramukurikirana gusanga mvumbuye muhira ngo paf gacanga ni bibazo donc je ituma hajya bashaka ko haba discipline quand même muri relation kandi ni vyiza kuko urabizi birarinda ibintu byinshi kuko urazi umubiri n'ikindi kintu ashobora no gutwara inda bon nigiki kubgawe uhanura les filles nigiki kubgawe uhanura jeunesse donc burundaise ntanke kuvyerekeye culture burundaise nigiki ushora nku best influencer navuze donc nigiki tumera nk'abasozera
genre ijambo rya nyuma donc nkuba kugize nka ministre de la jeunesse ni giki wona wohindura ijambo cyo nokumva nobwira les jeunes nuko bokunda igihugu cabo kandi bakamenya ubutunzi dufise ngaha mu Burundi nakunze maze misi ngerageza kuraba ndakunda ibikorwa ariko barakora hariho za Burundi on the map hariho za Besto 257 hariho zande n'abantu benshi cyane bariko barashobora gutangura kwerekana ibintu ngaha mu Burundi dufise donc hariho même des associations bagira ibintu vya tourisme akerekana ubutunzi dufise ngaha mu Burundi nukuri ni ibintu biryoshe cyane kuko même bajya abandi boba bafise abavyeyi babiri batandukanye duma batava mu bihugu bimwe ariko bashobora kuba bakunda Burundi donc abamétis abameti donc ni ibintu vyiza cyane kugira ngo bashobore kumenya igihugu cabo ukuntu kimeze ukuntu bimeze donc jewe cyo no hanura les jeunes uko bokunda igihugu cabo kandi bakanagikorera. This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. Mu kugikorera ni kuvuga iki gukura amaboko mu mufuko bagashobora donc bakagira l'esprit ya entrepreneuriat bagashobora gukora ibintu bishobora ku boostinga donc income ya igihugu cacu nukuba bishobora kuduza novuga gute bishobora kuduza economy y'u Burundi yego kandi donc no guhayagiza kuvuga neza igihugu cacu tukakivuga neza mu mahanga no mu bantu b'abanyamahanga nyene babaje ngaho mu Burundi. Nimba ntihenze nzimenga muri Miss Rwanda umuntu aba yatowe ko Miss canke Miss Popularity canke Miss Photogenic ibintu nk'ivyo donc ntaba yemerewe gusohoka igihugu ngo aje nko hanze genre aje nko kwiga hanze. Est-ce que c'est la même chose muri Miss Burundi? Bon sinzi kubera ko ntiyaririmo oya nayo bigeze bashiramo ariko ishobora kuba iri muri contrat ishobora kuba iri muri contrat ama contrat basinyanye na Miss Burundi donc mu Miss bashitse muri finale donc les 4 hari ama contrat basinyanye na Miss Burundi donc barashobora kuba baragishizemo ntawo bizi kuko umva ubundi mu Miss Burundi abari ategerezwa donc ku représenter igihugu ciwe ategerezwa kuguma mu gihugu ciwe donc agakorera igihugu ciwe niko ndabyumva sinon je sais pas ntabyo nomenya kuri ibyo vraiment. Bon nkuko mwabyumvise tsa yavuze yuko uko biri kose afite sponsor nta utanga byose kuko si Imana nta utanga byose kuko si Imana arakeneye support y'umwe wese ijo ntigajya nka Murinde donc ico ufise uterera ico ufise uwo mufasha même des idées ntiyamara ibintu materiel gusa même ma idée abakeneye amubwira ati ushobora gukora iki canke akanamugura n'inzira ahandi hantu nababwiye ushobora kuza n'umuntu runaka ashaka kumfata mu runaka akavuga ati Elsa ndashobora gufasha mu bintu runaka. Iyo tuvuze sponsor ntituvuze amahera guys. Akajambo kanyuma Elsa
c'est David, merci beaucoup wakoze cyane kunyumvira ko ego Imana ikwezagire hama nibaze yuko no mu mugambi wanje uzawuri donc ninatangura gukora by'umugambi wanje nawe uzawurimo jewe ikintu ca mbere nemeye ca mbere anytime uzoba ugiye gukora action camera na micro izoba ihari inyuma yawe je natreme kandi nagenda gikubaza parce que il y a une jeune fille quoi nous bisovuze gutya une jeune fille nshaka kuja ku interview ndavuga ati ok ça sera l'occasion pour toi kugira tugenda tujana sinzi ko toi aussi tu pourrais accepter si c'est bon je suis libre. Bon, Makundi wa Budrai TV, je vous dis bonsoir, big up, merci beaucoup. Kandi subscribers, tu as dit ma commenter, hose, nima you get like. When the camera is the professional. See you.